kiragumye mwe naho ca wiharuye kimwe cyahariye yepfo hariya mu mwonga namenye gihe wakuyakura ari ikintu kiragumye rero ubona ko ari kimwe cya nyuma none siyo kuzuba nawe hewe aho yusa umusigati none siyo kuzuba haraje shirwa kana ka Shaka tuambia kwenda hiking na katoni. Oya, shaka kwenda kwa hiking. Mbrizalenda babwire bane banje. Cyari impanuro nashaka ku bantu uko nyene atamwanya nabona nenda bifitiye kubera urabona ibintu by'imirima biragoye. Urabona abakobwa bo kuri no misozi kuntu basigaye bigenza. Urabibona? Nkubu urabona umukobwa wa Mariko baramuteye inda. Ubu ariko araburiye aje ni yabo. Hariho wewe rego reti wewe. We wananiye. Asha wewe wananiye. Wewe gute? Wewe ugiye kuvoma. Uhagarara na bereka imasi hariya hirya ku nzira. Ayo makuru barayampaye. Ntako bavuze ngo uyivyaye umukobwa ngo ubuhombye. Buhombye kuri ewe mana ndije ndaruhiye kuri inosi. Ndarushe. None abantu bo kuno mutumba ntuzi ko bavuga amajambo menshi ariko we nawe urantwenze ntuzi ko abantu bo kuno mutumba bavuga amajambo menshi. Bavuga amajambo menshi. Ariko ugomba kwitesha agaciro. Nachombutse. Mana jewe ndambe mbone. Hari uyu wibonye pe yemwe uko mama Gorete karibu turi nari ngaho turi no mu rukerero ndababona ni gute amahoro neza n'amahoro imisi myinshi mengo ntitunabana none wari waraduhebye ubaho aho hiyo reka akazi ka misi yose vy'imirima vy'umuciwe ntubizi natwe ashaka hatari nyina hana ariko ndatukaba abakobwa banje urabona ibisiga biri kuri uyu musozi ukuntu bisigaye bihinda rabo umukobwa wabereka imasi bamuteye inda aho ndakubwira jibye nti hana kanya no bironkera weho mama weho sinzi byurimo reka wa muvyeyi reka nawe n'ubugeni bwakuvaho twaburindirire twarabubuze mama vuba cyane nzobabarira nzabwira no kuri aje ndahewe kakaniro kanje yonze nzokata mbebe byabiratewe bitakariadaje uhura nabiyize reka cyane arize nigana nambara gore jego leti we ndabona yatanguye kwimenyereza uyusha uyu nyene niwe wundi aranani aya baramubeshera none nkizi kanambiri yazikuye naje nyina nta kanambiri nigera nambare yazikuye yone hatari ashobora kubyara abakobwa ukabona ntacyo ni bukebuke namahoro none mama gore ni sawa ukazura kubitirana haryo ukaturamutsa hano dukobwa two muhirashane two nkundira kuva ngaha ingorane nibyo no kuri ndabitahura bari muterane ahazari impanuro nariko ndaba ya John urabona ko ndiko ndarugena nipfira ntibaze bavuge ngo mama ntiyatubariye no kugerageza bukebuke twese turezwe uko baratubarira bikatugora gusa satani rero abakobwa bo muri kino gihe ugize urababarira umenga urabanse oya no gukunda tugahanurwa ni hatari je nababwiye ndambe mbone
oya bazobihebutse turavuga bukebuke ntaco aha ntako nagira none wagenzwa n'udukireba ya jewe nari nkubitiye ngaha nyene ngo ndabaramutse rega ndaravye mvuye ku kivi ndavuga ati reka nkubitire ku babanyi ndabe ko ukomeye reka iminsi yari baye myinshi nawe no wari waduhevye basi natari nashimye hatari kwera maha rero jewe nari mfise akantu ngomba kukubari tugira tuyage n'uyu muntu ni murabu two muza murakura nta bana bicara mu bantu bakuze saba nta kibazo kanje kwenyegeza ashangiye gutwara vya bikatsi amahoro rero Hanagakachira Bebashi Hanagakachira Mai Bebashi Mai Mai nawe Mai habaye Mai Kwize ashayi bayagiye Kwize Sa wari hi ndi n'inyuma ndiko ndahonda imisi mbega goreti yagiye Shirambwiye ko simbaye ko gatoya kandi jewe ugenda ubona jewe ibintu goreti asigaye yigira jewe ibintu goreti asigaye yigira no kuri jewe byandambiye jewe byandambiye kwe oya asigaye agenda hana tavuze nk'ubu imbeba zabuze uzahirira yo n'ukuri goreti yanani Wote kwa Senge. ndabona irene Senge. sa Uri. dino Senge. sa Uri. dino Ah. namahoro Maho. imisi myinshi mzaranje bashira imisi myinshi kwera Ashi. iyo muhira rero barakomeye Baraho kweza zibakomeye. ahantu mbari sawa kwe mbe na musaza wanje mbe ashimbonera ari muduki Yo araho kwera araho. imisi myinshi ntamubona yarampivye Yasikuguye basana udukogwa. rero twese ngandi twamina mu dukorwa mugabo tukagomba tuja Urazi udukogwa turi muhira. hanacinze kungene wanyemerenze kuramukanya boheba bakakwankira yemwe noshwana oya ashino bankashwana kwe ana tuduteramye ngahana ko ndahiga goreti nyumba yagiye mana je no kuri goreti yananiye nkubi mbe bazabuze ikizahirira uyu nawe yari ngahe karahonda iyo mise aze tugende kwahira
bagende ama nanje hari udukorwa ngoma mbe ndakora ngaha Tujye tujye kwahira sana kakagunira oya tugenda uko nyine ndavumbuye bana yanjye Ash, nawe uyuzurura. Natuje kabisa. Ashika aba bana nabo mu gusoroma kagasoma barakonona n'utubabi twose turiko bagaherezako. Ah. Noneho gucuhera ndabe. Gore, zana utwo tujumbu turye sawa ndabizanye nyarukana. reka ndatwara wenda duje kuri ya nkuko Zana. Hama nawe shana. Genda hajya ku rusenge uraza kubona icuma. Uzana amazi dukarabe. Muga. Asha urahajya yo uterura neza kubera hajya hari agakono kandi yo mana. Hari agakono mura nteka mutuboga. ego Mana we shira ngaha. Twajigiye ma. Nasha. Nawe wazanye marimwe. garagora Oye mubiki. Ashma. Nacho gitembi. Gusa rero wabishizemo umunyu ndakwiye. none yamaze kunywa amazi muri buje mu bintu kandi bambara yo gukaraba Ni mujye shani muto. we sana urara uberegeranye izo mbago ubwese tufite tugenda nubona ko ndazegerayo amatari karatujyana maze neze kumarira runo uzipangu zishyiremo n'imigozi izi zose zirimo zizegeranye manze marizo ngaho aho wagize nturahe oya kugira bukiye bwo kandi bara amasaha tujanye sangira ntege sawa rero tureke izo ndibazo ziraza gukwiye waje kuzitegera ndibazo tugende
amashanta yaje nawe mfite mushaka kukubarira kimbakiye ku mutima tubanze twicare gato rakazuba tuko turagukukiramo Ona shana tena nifise umuhungu umutima wanje wose wakunze uwo muhungu vraiment twarakundanye ngira nigo rukundo rwanje rwa mbere niho rwari rukundo rwanje rwa mbere rero mugamaze kugenda hacaza tusha dukundana n'undi muhungu wundi muhungu tumaze gukundana ariko umunsi ujya muhungu yagaruka nagiye numva umutima wanje umengo ugarutsemwe umunezero kandi umaze kugarukamwe umunezero rero numva umengo neza mu mutwe byacyanze cyane nabuze icyo mfata nabuze icyo gukora sinzire nk'ikintu womanura nkamuvyara wanje cyo ngiye gukora none muri make mwaba bahungu babiri rero ukundande ubwati warahebeye umutima niriwe ndacari yacange na hariya hirya n'urukundo rwanje rwa mbere nabikubariye nibwo rumpa umunezero ariko rero ikintu cagiye kumbabaza mu mutima wanje nagiye numva shock mu mutima wanje yaje afise umugore none agiye numva umengo ubwenge bwanje buratakaye cyane kugeza n'isasi ndabitahura ukuntu ngiye kwitwara none hoho ukwemera kuba umugore wa kabiri kuvuga umukunda cyane ubona utoshobora kumutakaza ntakubeshe shanta ntakubeshe vraiment ngo caye ngo nirirwe ndacariya ngo caye ngo ngirene je notuma nemera kuba umugore wa kabiri kuko ndamukunda cyane ndamukunda cyane n'ukuri notuma nemera kuvyemera kuko ndumva umengo mbanye nawe numva umutima wanje ubaho wishimye wa muntu wese akurikira rega ikintu cy'umutima ubona ko uba wa kabiri vraiment n'ukuri cyo wigiye kuko n'ujya muhungu dukundanye ubonye kuva aho uyo muhungu agarukiye sinkimuha umwanya ubu aje ndamubwiye ko ndi mu dukorwa duhuriye no mu nze ndamubwiye ko atamwanya afise wo guhagararana nawe urumva rero urumva ko umutima wanje wamaze gushika umutima wanje waramaze gushika cyane nta yandi mahitamwo mfise uzomubwiza ukuri rero urya wa kabiri hama uwigira rero kurya wa mbere mbaho uzokwemera kuba wa kabiri sawa reka dutware izo mbago gusa nyene numva nyene n'ingorane reka tugende wari wazitekereye hamwe kire kumengo sihuri umengo uri mu kibanza cya kure bimeze gute ukuri cyo ganje none umva nibere mu bibazo ngaha umva nabuze icyo gufata nabuze icefa nabuze n'icyaha sinzi nkoriki ega kire nukwihangana nyene umuntu ntiyama mu vyiza gusa none umuntu aguma asaba amafaranga y'itike ubu mujewe ibihumbi 10 ngaha ibihumbi 10 ngaha kugira ngo nk'amafaranga ibihumbi 10 vy'itike n'ibikurahe aha nagerageje no kurondera basa bagenzi banje b'ibijumbo ndagerageza kubasaba bandungikira mu mafaranga biranga uratiki jewe none yamaze gufata ingingo neza yo kuvuga ngo aragiye oya ngira bizohera hajya none azoguma hajya bizohera ngira n'ishapfu ujya wowe ntawurana ujya amaze gufata ingingo abamaze gufata ingingo ni kuvuga amaze gufata ingingo abayabifasha aha nashuhije umutwe ndimvira base aha none kuri ivyo bihumbi 10 ndamuhagende base numviye ko base noronka amahoro mu mutima uraje rero jewe ngomba ngende kwa mama Gorete ndamwiganire ndamubwire yuko nzoyamwishura nzobwira Egide tugende dusore umutwombati
tumurihire Asha, basi nukuri nyamba yo yago yoba dutaba yoba bayiriye umuvyeyi nukuri ndabigusavye reka ngende numvirize ayafise ndibaza arayama yahora ntiza ndamusavye sawa reka ngende numve ukuntu bigenda sawa iraja ariko muri Maria nazakuya Mama Kol. Mama Kole. sawa isawa Walinga. mbona ari Reka dahashi. karibu karibu Uri mudu mumpene. Namahoro ne. namahoro Mahoro cyane. namahoro kwe Yego mwari ngaha rero. ashi nariko ndagabura utwo dutungwa twanje Ashi ndabibona. Yego beba. Reka turabaho. Twicara hari akantu. wari unkeneye Nagomba akantu ndakwibarira. ngo twicara aha ngo duhagarare Aho urumva rero mama gore. Naringeze ngo n'akabazo. Urabona wa muramuka zanje. Yagangura ngo agomba yisubirira iwabo Bujumbura. ubuzima bwino bwamunaniye Ashinga bwamunaniye ntashaka kubyihanganira. Kuko amabayeho muri buno buzima bwino uruguri wacu. Rero hajewe nabonye ntandi mahitamwo yagumutse. urumva ngo akeneye kugenda iwabo asubire mu gisagara Ngo akene kugenda iwabo harezewe. Nta n'ijana na rimwe ambwira ngo tumuhe amafaranga ngo yimanukire. Nanjye nta n'ijana na rimwe mfise mu nzu. Rero hanarinze ngo nk'ibyo dufaranga hama ndamurihire iryo tike tumurihire iryo tike agende jewe nzotuguha nzobwira Egide tugende turabe ahantu dukuru utwumbati dushore hama ndakurihe uwo wamfashije muvyeyi udufaranga nshaka nk'ibihumbi 10 faranga tubu nyene reka ndakurabira ni kuri wowe wamfashije cyane hewe urazi ko abakecuru tubika mu nzu akantu zinari nakwembetse niko nayasizeko reka ndakurabira aho ndumva ni sawa reka ndagukurikira ngo cyane mayi urumva ka gatike twateye imitwe turatera imitwe turakaronka ngira ejo tuzozinduka ugenda demu nukuri urakoze kuba wigoye ukandonderera itike nukuri uragize neza demayi wanje imana iguhezagire kabisa sawa murakoze namwe reka mbandanye udukorwa sawa urakoze dema